sinogakora narize mfise aya mafaranga, jewe sinokuja ku taxi bero, jewe sinokwikorera imizigo, jewe sinosuguma irya modoka, jewe sinokora ibi. Kora akazi akariko kose ushoboye kuronka kaguha amafaranga, kweli kuko akazi gato kamushikana kuri kabiri. Akazi gato uriko kamushikana ku gakomeye, kuko iyo utari ku kazi nta muntu muhura, kandi ibyo ukora ntibimenyekana. Ariko iyo uri ku kazi gato gato, umwete wawe, ubuhinga bwawe, ubushobozi bwawe, naho bamuronke, naho babone mbere, naho waba utaraga kugera ukore, ukazibona umuntu araje arakubwiye ngo ngwino ndaguha akazi, ndakubwira n'ubukerebutsi bwawe, ngwino kubera wari kuri kane gato. Kora akazi akariko kose kazokugeza kure. Niba udandaza ubuntu buto buto uzobuha umutahe, kuko biriya tugiye bizohezagira amaboko y'ibiganza vyawe. Yesu nashimwe. Jewe naciye amakara, jewe nafyaje ibitafari vya rukarakara, jewe narinze amatwareti, jewe narikoreye imisigo, jewe naranyonze ikinga, jewe nakoze ibintu byose ndonde buzima. Ivyo byose nabivyo ni vya nyuma, ariko ubwa mbere na mbere navuye mu rugombo ngenda gukora akazi k'ikiboyi mw'ijenda. Kora ibikorwa byose ufise intumbero imwe yo gutunga umuryango, ufise intumbero yo kwiyungunganya, ufise umugambi wo gushika ku ntumbero. Abakoze bashitse umwete barahezagirwa. Ntucike intege, ntudendebukirwe mu basuzuguritse bariko barakugaya n'ibintu wabikoze nabi. Ubwo bakugaya ko wabikoze nabi, biguha icigwa bikaguha ivyiyumviro. Kubiya
Nikodemo yigisha inyigisho zisa nkaho zibaremeye, ariko reka turabura rero Imana idufashe. Mu bantu bose bateye imbere tubona muri Bibiliya barakora. Subiramo ngo baragira gute? Hamwe no gusenga baragira gute? Hamwe no kwizera baragira gute? Barakora. Nta muntu n'umwe tubona bitwereka yabaye muragiranwa ku isi cyangwa muri Bibiliya atakora. Nta muntu n'umwe atakora. Reka tubanze turebe akarero kuri Pawulo. Imana idufashe cyane. Pawulo bitwereka ko yabaraga ko birabura ngo igihe kimwe yakubita ubwatsi, ikindi gihe yatwengwa amabuye, ikindi gihe bamuteraga mu biyaga ahantu azira ubuntu bw'Imana, azira kuvuga Yesu. Pawulo ari mu bantu bahuye n'intambara nyinshi kubw'agakiza kugira ngo azane abantu kuri Yesu, ariko hamwe n'ibyo dusomera ijambo ry'Imana twumva icyo rivuga. Dusomere hariya mu Byakozwe n'Intumwa 18 ku murongo waho wa 3, twumve igikorwa nawe yari afise akora. Udafise ibyo witwaza, soma. Mana basene bishengero urihe gutahura ndafatana ubushobozi bwose bw'ubujiji muri iki gihe turabusanga mu izina zibura amatwi y'abariha nta n'ubwenge bw'abariha. Mana umuntu wese ari n'iki gice abona kugira neza kw'Imana mu izina rya Yesu. Komera amashyi Umwami Yesu. Haleluya. Amen. Iyo musome mu Bikorino ba kabiri igice cyaho cya 11 turabona ibikorwa yakora. Pawulo yari umuhizi, Pawulo yaritanga, Pawulo yakoreye Imana. Dusomera aho hantu wagutse Abikorino ba kabiri 11 umurongo waho hera ku murongo wa 20 11
twizeye. Ariko ntabwo nari kubakira. Haleluya. Biblia twakigeneye usafi kabisa. Hamwe y'ubwenge n'ubuntu bw'Imana no gukizwa neza. Akamubizigirwa bamuka Potifa. Akamubizigirwa mu bintu bijyanye byose n'iby'Imana. N'uburyo bwo gukora yari uwa mbere. Yari icyitegererezo mu buryo bw'agakiza. Akamucyitegererezo no mu bikorwa. Haleluya. Ntabwo ntari abantu bagize icyubahiro cy'Umwami wese. Haleluya. Uwa witwa Yosefu. Iyo musongereza witwa Nowa. Mbega Nowa haricyo Bibiliya imuvuga ko haricyo Bibiliya imuvuga ko byo kwizera. Nowa yarimuvuga ko Nowa yari umukozi. Yitwaza ubwato. Ariko kandi yarabize n'ibikorwa by'amaboko. Yarize. Mwana y'umuco. Nowa, ewe Nowa. Dusoma Itangiriro igice cy'Icyenda umurongo waho 20 turasanga Nowa nawe yari umurinzi. Ahandi kwacu bwacu Imana yamuze yari umurinzi. Nta kindi cyatuzana tukeneye gukorera Imana. Korera Imana nta kintu na kimwe ntokora ku bwa data. Nta kintu na kimwe ntokora ku bw'Imana. Yesu adufashe cyane. Haleluya. Kora Yesu nashimwe. Uwo ni umugwi wo gukora. Aho ariko bavuga ku muwende. Hari abana usanga badakora. Bagize abagore. Bagize abana. Ukibazaniye kugira. Ugasanga hari imisoro itariki yakora. Mugabo ukazamugomba kurongora. Urongora uzojana. Umukobwa ugasanga aho nta kazi akora. Oya reka bababwire. Niko ndabona iby'akazi. Wahava wiyenga uvuga ngo mbega ubwo buzana karavuga. Akazi akariko kose umuntu w'umunyamwete naho yoba adafise akazi gasanzwe. Akazi akariko kose urashobora kubona ngo ujya arafise iyerekwa ryo gukora. Arafise umwete wo gukora. Yesu adufashe cyane. Sanga umukobwa yaho kuva ku wa mbere najyanye kuva wa mbere mu nzu kuva ku n'ubushaza no kwipotora. Abasore nuko ngo bagomba kurongora. Nzaba ugeze bigaragara ugasanga ikigabo kira cyakora wifitiye udufaranga mu ntongo nshore. Ikigabo gikomeye ngo bagicore. Igisore gikomeye ngo bagicore. Erega nabo bakobwa baracoresha. Nibo bambere bacoresha. Bombi iyo bacoresheje bacoresha amaragu, bacoresha igihugu cy'inkoko, bacoresha amafi. Abo munsi muzorya inzofi mutakoreye zikabahaga. Kora igurire nawe bikorere. Yesu adufashe cyane. Abari hamotera. Haleluya. Kora. Imana idufashe cyane. Ugira amahirwe. Kora. Uwo wari umugwi ndiko ndavuga wa mbere w'abantu bakomeye ariko ntibakore. Yesu adufashe cyane. Hari undi mugwi ugira kabiri w'abanebwe. Abanebwe abo bita abamurayaje bajya ku kazi ukabona ngo bakoze batonze nubwo batariko barakora. Gutakaza umwanya gusa. Umwanya urengana wo kuri WhatsApp ari ku kazi. Waba undi yicara ugasanga umuntu ariko aratakaza umwanya. Abo ni abanebwe. Baba kuri WhatsApp. Kandi bene abo bantu batonda bateje ku kazi. Bagataha imbere y'abandi. Batuze ngo ntabwo abakiriya ngo ntabwo akazi kaheza ngo cyangwa ngo zogakoresha n'ubunebwe. Kandi abo babana no mu masozi y'Imana ati inyuma y'abandi agataha imbere y'abandi. No mu kazi mu kabisi yose mwebwe gukora abo bantu muzobabona baza bakerewe bagataha imbere y'abandi. Kandi abona abanebwe. Imana idufashe. Abona abanebwe birashaka kuruha.
akavyuka saa 9 agaca ku minota 30 asubira ku kazi saa 10 abandi bariko baruga bataha agaca akora iminota 30 agaca afyonda mu cyafyonda ngo nanje natonze yafyonza shika afyonza taha ni kinebwe bene uyo muntu uri kuramukoresha ukamutera umukozi wawahagaze bene uwo muntu azokoresha abantu nkawe abazokoresha bazomera gute abana nibo bazomera gute abo ibinebwe birahari imana idushoboze muri repentance imana ikureho ibinebwe imana idufashe cyane kugira ngo dushike ku ntumbero kugira ngo dushike kwiyerekwa kugira ngo duteze imbere umurimo w'imana bisabwa ko duhagarika iki ubunebwe tugakorera igihugu tugakorera umuryango tugakorera famiye iyo uriko urakora taxi winjira urunguka ukinjiza taxi muri leta ugatanga ikigira 10 mw'ishengero umuryango ugatubura ukaronka icyo ufungura kora uteze imbere ibyo bintu byose nawe ubwawe ubu wubashwe yesu nashimwe cyane hawe ingamba tuze haleluya iyo usoma muri Galatiya 6 ku murongo w'indwi niwatera wipodora ukisiga bebi uzimbura ibiharage yesu adufashe cyane hari abantu batera ugasanga bamaze amasaha bariko baragira gutya amasaha abandi bagiye gusenga abandi bagiye gukora abantu bagacera bagira gutya yagera imbere ukabona akoreye ukantutse akoreye ikiyo akabandana hiba none kutagiye gukora mu modoka none wacafuye no kumasoma ariko mwabantu imana yesu amufashe bakagenda ibiyo ku munsi ugasanga bikoresheje n'inshuro zitanu ntabwo murabibona komano yo mu ijuru ukibaza ariko iryo shaka yagira ry'ingohe n'umunwa iyo arishyira akoresha amaboko akarondera ikija hano arondera ikija hano mu mufuko yatubwira umwete ukomeye cyane yesu adufashe cyane kora jewe nafise narifise umwete cyane wo gukora kuva amaho ibintu byose narabikora kuva nkiri na mutoya narifise umwete wo gukora akazi ku buryo bwose butandukanye narakoze nta kazi na kamwe kabaho kaganitse kose ntakoze akazi kose kabaho imana idufashe ariko iyo dusomye no muri Korinto ba 2 umurongo waho igice cy'icenda ku murongo wa 6 ngomba kugira icya 3 usenge ndabona ibyo byose ntibisishobora kubiheza ariko ndacyari ku cya 2 rangiriza aho hantu ariko ngo ba 2 bikoresha umwami 9:6 niba n'abadamu n'abapapa n'abakozi b'Imana n'abasore genda ukora ibikorwa uko ukora ibikorwa byinshi uzoronka umusaruro mwinshi uko ukora bike niko uzokora mukene yesu adufashe cyane mbega mana yo mu ijuru 3 igice kigira 3 n'abantu basuzugura akazi imana idufashe akanga gukora kubera asuzugura iki akazi akajewe ikankwiye akajewe sinogakora narize mfise aya mafaranga jewe sinokuja ku taxi vero jewe sinokwikorera imizigo jewe sinosuguma irya modoka jewe sinokora ibi kora akazi akariko kose ushoboye kuronka kaguha amafaranga kubera kuko akazi gato kamushikana kuri kabiri akakanguha utumvise umuntu uyu munsi atanga yomba ikinga akarigonga akumva arajegeye akavuga ati jewe mwana mvanusha mugabo kubera yamenyeye mw'ibarabara azi ingene amapriorite ingene binjira uko akavuga ati vyaga vyose bijanye ibarabara ndabimenyeye ndavuye kw'ikinga ngomba rondera imoto nanje yatanguye kw'ikinga ejo agatangura imoto akarigonga inyuma y'imisi mikeya ati oya ngomba ndandire taxi nanje ejo akarondera taxi ejo kazosanga
ubuhinga bwawe, ubushobozi bwawe, naho waburonke, naho wabubone, mbere naho waba utaragera kugera ukomere, ukaza umuntu araje arakubwiye ngo ngwino ndaguha akazi, ndakubwira n'ubukerebutsi bwawe, ngwino kubera wari kuri kamwe gato kona akazi akariko kose kazokugeza kure. Niba udandaza umuntu buto buto uzomuha umutahe, kuko Bibiliya itubwira ngo izohezagira amaboko y'ibiganza vyawe. Yesu nashimwe. Kona akazi akariko kose. Abo kwa Mungu apregiti nabatera inkuru y'akazi nakoze. Je narafyaje amatafari nari kera mu buzima bw'usuzuguritse cyane, kwa guturira amakara. Ubu amakara ni ubutunzi bukomeye, ariko kera umuntu bamubona ari mu ishyamba guca amakara bamwita nk'agahabwa. Jewe naciye amakara, jewe narafyaje ibitafari bya rukarakara, jewe narinze amatwareti, jewe narikoreye imisigo, jewe naranyonze ikinga, jewe nakoze ibintu byose ndonde buzima. Ivyo byose biba bivyo bya nyuma, ariko ubwa mbere na mbere navuye mu rugombo ngenda gukora akazi k'ikiboyi mw'ijenda. Kuna njani kazi k'ikiboyi ndagakora mw'ijenda, ndagakora ahantu timu kikimayuni nakomoka narahabaye za Kavovo hose gahatse naho umuboshi ndakora akazi ndagakora mzayo nshakoma promotion gukora Bujumbura. Rero mvuye yari promotion nje gukora Bujumbura. Rero nabakati ndogoroje mvuye hariya bisozi ngire Bujumbura gukora akazi ku matara. Hariya nakora nambarikire ati imbeho yakubise ngenda kurahura n'umuboyi, niko ndakora natakangaye, niko ndateka kugira ngo bagende banyoye icayi, ibiharage ndabiteka amasaha n'amasaha ndose promotion nshaka gukora akazi k'ikiboyi ku musaha. Iyo promotion yashitsemo intera ingona ngira tombora mba umuboyi mba n'umunyanja. Aho nari ngiye gukora byasaba ko ndera abana nkongera nkateka, ibintu byose nkabikora nkongera nkateka, nkongera nkakora ibintu byose. Esheke ya mbere nakoze, umwana ambwira ururimi ntazi kubera niviriye mu kike buhanira, mvuye buhanira ngende mu kike bose promotion kuja hehe kumutsa. Sinzi indimi z'abana bo mu gisagara. Umwana umunsi umwe arambara ati rero numva ashaka kaka, nibaza kakicarico ndavuga kaka niki iki kintu ngiye nigiki. Urumva ngo muyaya nkaba n'umuboyi nta muntu n'umwe turi kumwe. N'abana arasubiraga ngo shaka kaka, ndateka umutwe ndasoma mu bitabo nasomye kaka ngiye. Nibaza umuntu nimubaze icyo abwiye kaka ndakibura, nibaza ko birugende wacu imuhanira ahantu narindi umukaka indagara misi bazitabona umukaka, indagara misi bazitaba mbona umukaka yamana bashaka kaka atushaka indagara misi indagara misi bazita umukaka. Nasubira mu batatu batangutse neza ushaka umukaka moya ushaka kaka. Ngenda kubaza umuntu w'umubana yabwira ati umwana karamaza ariko abambwira ngo ashaka kaka, none kaka yiki arabaratwe none kaka teka no kuri kose atashaka kwituma te kwituma ni kaka yo ndabona ukatumana nawe icisi n'umusonga we aho yabibaririye promotion ikibazo bashaka
ariko ntacyo twabona niyo poromosiyo maze kuyinda ndabikora neza ariko mana kora igikombe cyacu reka gusuzugura kaza Yesu adufashe cyane urafashe nariyo bikorwa byose kora nawe munyaya nkaba n'ubuyi ntabwo ibyo byose ntabyikorera uyagiye ubona abandi ntabwo ubona n'umupapa mwiza umuntu uri imbere yanjye wumviriza icyo ndakubarira ntabwo ubona ko ako kazi kose kagayitse gashikamye Imana idufashe cyane kora ibikorwa byose ufise intumbero imwe yo gutunga umuryango ufise intumbero yo kwiyungunganya ufise umugambi wo gushika ku ntumbero abakoze bashitse umwete barahezagirwa ntucike intege ntudendabukirwe murasuzuguritse bariko barakugaya n'ibintu wabikoze nabi ubwo bakugaya ko wabikoze nabi biguha icigwa bikaguha ivyiyumviro kandi ivyo navyo bigutera ishatu ryo gukora inkomezi urondera ivyiwawe nawe ejo hazoza ko ntabwo narero baterera buriya bose biguha ishatu bigutera ishatu kavuga ati nanje ibi bintu ndabirambiwe ngomba duke abantu bampemba ndatuziranye ndatubike sinsesagure ntabure proje y'iwanje nanje ejo nzoba umuntu w'umumaro apana wa wundi aronka ibihumbi 10 yahembwa ndababazwa n'abantu usanga bose amafaranga aho kuyaharurira nigera kosoma ukavuga ati uyu munsi ndarose rasiyo biraheze kora n'inate haleluya kandi ukora ibiharuro ugira urutonde rw'ibintu byose ukora umenye ko ejo hazoza reka ndababwire umwanya ugiye ntugaruka kandi uyu munsi inkomezi ufise uyu munsi sinzi uzoba ufise ejo kandi amahirwe ufise uyu munsi ntuzogahorana ugirwa amahirwe uyu munsi ukaronka amahirwe koresha umwanya haleluya abafotografi koresha umwanya uziko igikorwa cyose ugomba gukora reka simbe nangiza mu mwanya hariho icyanyuma ngomba guhagararako kuko nitwobiheza byose ivyo umunani twobiheza ariko nasoma ijambo ry'Imana ngo igikorwa cyose ukuboko kwawe kigomba gukora ugikorana iki inkomezi Imana ishimwe cyane icya kabiri ngomba kukubarira umuntu wese hano Imana irafise inzira Imana yamuteguriyemo ntazohezagirwamo ariko bisaba ko aho hantu hakorana iki inkomezi n'umwete n'ubwenge amen naribuze ngo Imana yaraciye inzira k'umwe wese hano Imana yaraguhamagaye iguhamagaye iguhiyereko cyangwa iguha ingabire cyangwa iguha umwuga uyo nyene ukorane umwete Imana ishimwe halo hari umuntu ashobora kubona ngo urumva ngo pasiteri ngo kwarikara ngo barigisha ngo nanjye nze kuba umupasitori si ibyawe Imana niba bijamo ari iby'iwawe atari iby'iwawe uzokubitika yewe waba mutangishiraje n'ibitambara hariya wa muntu yurutse imodoka ndetse ndaguhagurira umunota umwe hariya hagati yanjye n'abandi tukaramubesyo tubibira gato nukuri ntagenda ataguheye bitanu hariho abantu batayifise hariho uwifise yavyibagiye hariho naje ubikoze naho noba naje yagisize kikaba cacafuye nk'abantu ukiga umuntu ukakiyogereza ngomba kwinjira muri biro nkasanga ninjiye kiyagagiye singurana 2000 na 5000 ndagusigiye umwe agusigiye bitanu ubundi bitatu ubundi bitatu n'igihumbi ubundi gatandatu ugize gutyo uteranije ku mugoroba 5000 harimo arasho ku munsi harimo kurihinja umwana bamurika ariko n'imbere y'abarozi umwana bakawe Yesu adufashe cyane tunoze icyubahiro ariko barakumva tuduce icyubahiro haleluya ndabona ko gusenga kora ireka agura reka ikuremo ibintu byo kuvuga ngo
imana y'amaisha. Haleluya. Kwa ngomba ndangize, reka ndangirize ku cyanyuma. Oya icyakane gusa, ibindi binezo bivuga mu nyuma. N'abantu bakora bikanga. Abo bantu n'abakozi ntabwo ari abanebwe, mugabo barakora bikagira. Ukoresha imana ariko ntabwo ntakarafashwa na buhoro basi abari inyuma bari imbere bari hejuru ntabwo ntakarafashwa cyangwa ushobora kuba watakaje umwanya wo kuba muri iki kibanza. Hari umuntu ariko araruhuka ubwenge sa reka gusuzugura akazi yasigura idini bakarisibya akavuga ati ntacyo iyi yari hejuru ngomba cukura irindi akaricukura ejo bakarisibya akavuga ati ntacyo bitwaye ibikora switch ngiye gucukura irindi ejo agacukura irindi yaje akaruta bakarisibya akavuga ati ntacyo bitwaye muzopfa musibya nanjye nte ncukura iherezo rya byose ubageze ku iriba rya gatanu. Bibiliya ivuga ngo iryo riba rya gatanu, haleluya, ngo ntibasubira kurisibya ngo baca agita Rehoboth, bisigura ngo Imana imusize ahiyaguye. Imana ishimwe cyane. Ndakuzaniye itangazo wewe birashoboka ko basibije irya mbere bakabihagarika, birashoboka ko bonona urudandazwa rwa mbere, birashoboka ko bonona mariage ya mbere, birashoboka ko bonona akazi ka mbere, birashoboka ko iproje yapfuye na yayindi na yayindi na yayindi. Abo bayisibije n'abafilisitiya, abo n'abarozi, abo n'ibisigo, abo n'abamahiriyago, abo n'abadashaka kutera imbere ariko ntacyo bitwaye. Wageze muri Rehoboth aho basibura ibyasibye. Tera haleluya. Iki gicaniro ni Rehoboth aho ibyari byarasibye byose bigira bisiburika. Hano Imana ahorana nayo, amasengesho tugiye gusenga nayasibura ibyo basibije. Aho niho tera haleluya. Kandi icyo nagusabye ni gukora no kugira umwete. Hanyuma ikindi cyo basibije Imana irahari kugira ngo isibure. Haleluya. Barasibye ubwenge bw'abana babo, barabusibye. Umwana ntiyatera imbere, umwana ntiyaruranirwa. Ku munsi wa Mungu muzengerere ababyeyi bose muzi bafise abana babuze amanota, babaye ibijuju, muze mbere bibaye ngombwa n'abana rwanzaniye uyu munsi wa Mungu musoze abantu bose ni ukuri kw'Imana. Ndagomba no mucyo dusibura ubwenge bw'abana bacu kandi kubaha. Muzobona rezita, muzobona igitangaza. Baratwara imishatsi, barabakoreyeko, bavuze ku mazina yabo, bahora baba ba mbere, ubu baba ba nyuma, bahora bibuka none baribagira. Bari abantu b'igikundiro. Yo munzanira abana bose batwaye ubwenge. Hanyuma iri shengero n'iri sengesho kubera ari iryo gusibura amariba ryongere risibure n'ubwenge basibije mu izina. Reka gusuzugura akazi, reka gusuzugura akazi, reka gusuzugura amadamu n'imbere y'aya mu capati nikorera agacapati amarange nkacafasha nkacadonka n'uduti. Amen. Reka gusuzugura akazi, haleluya.
byikorere ko nawe none sije none namusengera bene oya ubu nagenda musengera umwete musengera ubyiyumvamo ugari wa yasaki wikana kandi tugiye gukora icyuya kibire bishatiye ndiruka n'ibirenge bitoroka iruka kwisha ruka amasaha atanu ayandi ruka ariko bana yanjye nzohagondera abantu nzanaye mu ntohoreza abantu bakora bagateza imbere umuryango nzobawushima. Amen. Imbere yuko sengera badabyuka barambwiye ubunyanya nizere ko bandanya kubayo bayo mushimana kubwira ko reka nasengera muke amwe twajyana namuhamagara ngo sindasubire kubona uzorasengera mu rusengero rw'umukobwa wanjye ntasoni umwana wanjye agati papa tujyaga ryamye saa 8 nari kurondera umufati sawa ndakwemerera ati ahubwo uzosenzere uzosengera basengera neza uba wagiye kurondera amafaranga ejo ukaramugirira 10 ukarondeshikamo ugafasha umuryango wikora ukambara bifawe naho ushikana ugasinzira basi ntacu ufise icyo wakoze ufise icyatumye gusinzira ariko umuntu agishika hano misi yose yaba yaje uko ikiraro cyakora ndakurahi ntabwo yaraye ku ijoro Mana dufasha abo n'abazimu turabakubita mu izina ryawe imisoro y'abazima afise akazi uyintohoreze wiso unohoreze imisoro wowe afise akazi ntabwo bavuga ngo imisoro itararongora kandi nawe utararongora mumfashe abantu b'Imana bo kuri repentance mukunda abasore bose bakuze bashaka kurongora mugabo batagiriye tubakubitire kurongora basi abo barahati kwitoza ariko barahoza umuryango ariko barahoza ishengero ariko barahoza n'igihugu. Imana idufashe garuka gatora umuntu wese yumva w'umunebwe cyane by'ukuri afise ahantu yatakarije nagomba tumusengera turasabye muri ko murakora ibyo mwitegure gutera igikorana turakeneye nyina w'umwana sinzahangane turabire umubyeyi w'uyu mwana hano turafise umwana nyina w'umwana
Imana ikorana nanjye. Amarira yose bugaye nayo basibije, Imana iragomba kuyasibura. Amarira y'urutangazwa, amarira y'akazi, amarira y'ubuzima, amarira yose Imana iragomba kuyasibura. Ndatahura ko ari abanebwe, ndatahura ko ari abadakora, ariko hahora abakora bikanga. Abo bakora bikanga rero bagomba basubiza uburenganzira bwabo. Imana irema, Imana ikomeza, Imana iciyeho zitari. Yesu wavuze ngo mpagarara nanjye ndakwitaba, wavuze ngo mpagarara nanjye ndagutabara. Ndatabaje ijuru, ndatabaje ijuru, ndatabaje ijuru, ndatabaje ijuru, ndatabaje ijuru. Ubushobozi bw'Imana ikorana nanjye, ubushobozi bw'Imana irema. Ndagomba umuntu wese aho yatanguye gusenga, asenge mu buzima bwiwe, asenge ibikorwa byiwe. Raba ubuzima
urashobora gukomera amashimwe Yesu, urashobora gutera